Ego, nagushimiye cyane mupambanaji wonga kuri Galerie Ideale. Cyari cya kiganiro cyanyu mukunda cyitwa My Hustle, akazi kacu, imirimo yacu. Mwabonye abadandaji, abantu bariko barakora kugira ngo umunwa wose uronke icyo urya, umufuko wose uronke icyo ubika. Ikiganiro turatwita My Hustle, uvuga imirimo yacu n'akazi kacu. Wewe witwa nde? Je nitwa Claude. Claude, ego. Ngaha turi he? Turi kuri Bata Ideale, Galerie Ideale. Galerie Ideale. Ego. Wewe rero babayita bande neza neza? Tute batwita abapambanaji. Nyereka rero wewe umukonesere bwawe, nk'ubu nje nkeneye kugura laptop canke ibikoresho ibyo byose electronique. Vraiment urisanze nawe karibu tukwakire, reka ni wacu dukorera. Ego. Karibu. Hose muraza makwe yose. Hose turahazi hose urumva byose bitandukanye muri Galerie Ideale by'ababiriho. Niyo mpamvu rero twasohoka hanze kugira turabe yuko abindani bodandaza. En fait Galerie Ideale ni nini? Urumva twegere bico tuca dukora. Urumva turabazanira abakiriya. Tuje kubazanira abakiriya. Badandaje gato bakatwibuka rero ku gapurubware. Kenshi twamaturira purubware ku mukiriya. Twege tubaye kubw'abakiriya bakaronka kuko baba bazi ibintu bitandukanye basanga nta nzira baza aho biri cyo tugaza tubereka aho boronka ivyo bintu baje kurondera. En fait mu camake n'uko. Nino hose urumva tugomba gushikane aho ngorera nino nawe nyine uraza kuhibonera afite. None muri benshi abapambanaji hari chance gusikumaye nk'umukiriya n'abandi hariya bariko bararondera abakiriya. Urabona ko ari kure urazi kuzana umukiriya umukura hariyo muzanino. Kuvuga rero ngaha ni telefone muresha. Wewe rero uca fasha ugaca uvugana na nyene ikibanza. Turashobora kuburanganya n'ikibanza. Yego nyene ikibanza ari ngaha kandi nari kure. Rero nifite abakozi. Hari wa mbere undi wa kabiri araje sizagiye kereke pari mugabo tufite uraza kumubona kuko umukiriya n'umukwe n'umukazana tubakira mu nzira zose. None uba washime telefone ziye muri zose dufise. Muri izo mufite henone. Bo ando ziza Samsung yayo A12 ayo ma A0 A3S ayo ma 03S umva A0 tuakoro afite abantu pe kubona bibakura kuko nizo zikaba wambwiye ngo izina witwa nde? Je nitwa Jean Claude. Jean Claude. None watanguye ryari gukora aka kazi k'ubupambanaji ngaha muri Bata? Jewe akazi k'ubupambanaji en fait nari umunyeshuri ndahize ishure ndaja kudepoza henshi mba ndondera ubuzi kuvuga turindire ndabona nasiwe imyaka iragenda ndavuga hajya umuntu natumwa n'ubuzima bwose ndavuga ati reka nje kuri Bata ndondera ukuntu naje mu ba afite nasanze nakazi kabisa kuko reka no mukabana urabona yuko bibatunze ushobora gutahana ikintu ushobora kuronka rasiyo parije. None wewe urubatse urafite umuryango umeze je ndubatse avec ta civile kwanza cyo noshibira nga kuri Bata ubaye umuntu w'ubwenge ukamenya icyakusanya urapambana kugeza uvuga ati jewe cyanzanye cyo gupambana n'iki gusa jewe ndico no hashimira rwamfete narashite nganje ndarondera amahera maze kugura muvuma cyambe naje nganaragira eta civile cyandabira mfasha ndarondera amahera ndagira eta civile nkuko amateka bivuga. Ubu rero nico cyambere je nabonye cyamaze kumfata kugira akazi ndaronka karasiyo nkari rumva izi mikuru igeze nkagera tonda mu banki ndaboneka ko na defense akazi nuko rero gatiya wa ubuzima bwo mu gisagara buragoye hatuba muri ville maze gupanze urabona umuntu ntashobora kwicara muhira ngo yizere ko ibintu bikoroka. Mwebwe rero abapambanaji ngaha murazinanye murafise association muragira imirimo
munakina ibirimba bigenda gute cyangwa umwe wese ari kivyake aha ndakira mu wese ari kivyake kuko twageze mu kugira turonderane tugira ubumwe hariyo ubutungane afite amabimiriza abantu badafite ibibanza akuntu boguma ngaho ufite ibibanza afite ubasha bwo akaja no kurondera umukiriya hanze rero niyo mpamvu kumva urunani rwo ngana abantu b'abakuru nyine ibibanza rero tuja hamwe twagira ikintu cy'urunani ngaho badasere bagakurondera uku kira mu wese arimenya mbwira rero ibindi bintu ngaha biri muri bata uretse ajya amatelefone amalaptop ibindi bintu bidandarizwa ngaha muri bata abakiriya baza bababazana icya mbere ni amatelefone icya kabiri amalaptop icya gatatu amasheneti ya oro ari amasheneti ya areja ari amanani accessoire y'amatelefone accessoire z'amatelefone atandukanye amaposhete abafundi b'amatelefone none twagomba turondera umufundi dushobora nawe nyine kubaza tukamuha ego mwaramutse neza yego mwaramutse n'isawa n'amahoro yego n'amahoro ego twagomba tubabaze witwa nde je nitwa Cedric Akizimana ego aha ni hehe turi aha ni muri Galerie Ideale ahantu benshi barahitiranya no kuri bata ariko hasi kuri bata aha ni muri Galerie Ideale. Okay, uri mu kibanza kihe turabi ni C38 zifite amanimero uku niko bahagabuye none we kino kibanza wo twereka ivyo muhadandariza yego twe twadandariza amatelefone n'amaordinatere amatelefone n'amaordinatere mwayabonye hama ikindi dukora turagira reparation y'amaordinatere na reparation y'amatelefone muri cyo kibanza ni ukuvuga yuko bantu twabaza bitwa abapambanaji nimwe barabazanira abakiriya cyangwa abakiriya baraza bonyene bakaza bakishikana ngaha ku kibanza baradufasha cyane kuko atari bo urabona ko ngaha turi inyuma iyo atari bo batuzanira abakiriya kenshi n'udushikira cyo gituma tububaha kandi nabo nyine baje kurondera ubuzima turafashanya kugira twese dutere imbere yego ni ukuvuga watanguye ryari gukorera muri kino kibanza aha kuri Galerie Ideale aha muri Galerie Ideale natanguye muri 2020 ego naje va muri Afrique du Sud kwa nawe muri Afrique du Sud je nganda rondera ico nkora ndakibu naje natanguye kumupambanaji nuko benshi banzi nkunda amaziye bereki aminimani ramezagira ndatangura akabanza gato gushikaho twashyize muri iki kibanza yego ni ukuvuga mwarungutse ibyo mwakoze byarateye imbere umugeze ngaha none indoto yawe niyihe nk'umuntu akorera ngaha wibona he mu mwaka umwe mu myaka ibiri je mu myaka ibiri imana ifashije nibona ko noja ndaja muri Chine kuzana amaordinatere yiwanje ama-accessoire hama nkaba mfise ikibanza kininiya hamwe umuntu agira kuko je nize maintenance kuri televiziyo bafite ikibanza kininiya hamwe tugurira imashini kuko iyo baguze imashini turabaha garanti ya 3 mois canke 6 mois abaja muri Congo tubaha garanti ya 6 mois abari ngaha tubaha garanti ya 3 mois rero muri rya garanti bisigura ko ari garanti ya reparation rero byiza iyo umuntu ufise amaordinateur udandaza ifo kugirana n'abafundi bashoboye ako kazi ko kuzirepara kubera biba biri muri rya garanti tuba twabahaye aha rero hari abantu bagurisha occasion d'Europe ngaha murazironka umuntu akavuga ati ndazanye imashini ndayigurishije nawe ugacironka kwinyungu ibyo murabikora canke mugurisha nshasha oya twe turangurira aha nyene turonse abo dutuma turabatuma tubarose turangurira ngaha nyene kubera hajya muri ville aha niho bazi ko ari ahantu baba businessmen Nejo no kubwira yuko ejo twaranguye imashini arivuye muri Amerika n'abantu bavuye hanze n'abari hanze baraza kugurira amamashini ngana n'amatelefone kubera haya ziba zizimvye utayiguze par credit bisigura yuko ibizimvye no ugura cash ari abantu bagenda ibura bakaza kugura nivyo twashaka kubaza ngaha bagura cash nimutanga credit oya nidutanga credit okay munagomba mutwereke ayo matelefone mudandaza murayatangira amakori kubera tubona ko hariko utuntuze twa obere
turatanga amakori, turariha oberi, turariha meri, hari ibintu bya meri, turariha oberi, nta bintu by'ubujyajya dukora. Ego nta busuma ngaha muri bata ko mbona umenga haba hari uruja n'uruza, abantu benshi baza ryari ngaha cyane kuri bata? Kenshi akazi gatangura saa 5, saa 5:30. Bisigura ko abantu baza saa 8, saa 9, saa 10, ariko bisanzwe bakugura ngaha saa 2, bakugara saa 2 z'ijoro. None bakora iminsi yose ngaha kuri bata canke harafite iminsi? Iminsi yose barakora, ariko apana iminsi mikuru. Iminsi mikuru bugura batetse canke bugura batetse. Yego. Nka sasa bivanye n'amategeko yahawe no munsi, ariko kenshi turakora no kwa Mungu turakora. Tubwire ibintu ngaha muri bata, tubona hari abagore benshi baba bariko baragendagenda, aha hariyo amaresitora, ibindi bintu bihari ngaha atari ibyo by'ibidandazwa, hari ibindi bintu biri muri bata n'ibi n'amatelefone gusa. Amaresitora narimwo, ariko baradandaza indya, ariko ntibazitekera ngaha kubera ukuntu ibintu by'amasoko gushya. Bisigura yuko indya bazikura hanze kugira bagahurira abantu, ariko nanjye ushobora gutekera ngaha. Kandi urabona ngo ngaha jendi muri garende hariho sekirite, hari abantu baguma bacuruze, bagiye kureba muzeye uravye isoko, abari mu kamera 24/7, niko akazi kiwe, ntaharura amahera, natora amahera, aba yicaye ku kamera kugira arabe, kugira abantu ntibazohave bashikirwa muri bya bintu by'amasoko gusha, hama tugacererwa kugira badutabare. Kuri bata rero murahakunda, mubona ko hari kuri ideali, mubona ko hariho muvuma y'amafaranga, amafaranga araboneka, ibintu bimeze neza. Iyo uvyutse mu gatondo uje kurondera amahera ugataha utevye, bisigura ko utegerezwa kuronka. Je sinibaza ko ari umuntu atonda kare agataha atevye, akareka basi no gutaha ibihumbi 10 byo gusumira umuryango. Turabashimiye rero, subira twibutsa akazina Cedric Akizimana. Ego turabifurije rero kuroranirwa mu kazi kanyu, turabifurije Imana ibongereze, mutere imbere, muronke byinshi, uje nkuko wabivuze, uje Dubai, uje mu Bushinwa, ubazanira ibyashara byinshi. Ego kandi mushoboye kutwereka aba bandi bakora barepara nabo nyene twashaka. Aha nakabanza gatoya, ariko karadufasha ko gatunze imiryango myinshi. N'amodulateur usanga umuntu yararanguye ikizima, ariko nibisigura ko tuba duhombye ko tuca tudandaza pièce par pièce. Hama turafise abafundi bakora amordinateur, umwe si hari n'umufundi akora amordinateur, n'abafundi akora amordinateur, agakora n'amatelefone, kandi afise ubumenyi bwinshi kubera ari umwana ahora dukorera ngaha. Urusi hari sinzi aho yagiye, naherutse ahejeje muri universite, hama atubwira ni jewe byo nige muri bata muri ideali, ntiyigeze babenyigisha muri universite, kandi yarahejeje universite. Bisigura ko ngaha dufise ubumenyi burenze kandi buteye, turiko turatera imbere vrema. None ibibanza nk'ibi muri ville bimeze nka ideale birahari canke naho nyene badandariza ibintu nk'ibi? Umurongo wose birahari, ariko ahantu kubera cyangwa mu bintu by'amordinateur, ahantu bari specialize mu ordinateur naho, ahandi naho. Watubwiye ni kuri se oya mvuze ideale yose, abantu bari specialize mu ordinateur. Aho n'igihe abantu badutelefona barondera amapièce de rechange mu ordinateur, cyane cyane amalaptop, zirondera ngaha. Dutembereze tuhabone, tubandanye tubone, ni turengana gusa. Murakoze fundi, turabashimiye.
Tajiri. Ni yaye. Aha. Badandaza ama iPhone n'amateleviziyo. Tumeomba nabo badandaza ama iPhone kandi ama iPhone avuye hanze n'inyamerika urashobora kuyironka. Wabonye ko nakubwiye ko ngaho bakora ibintu byinshi kandi ko byinjiza amahera. Badandaza amasheneti ijya ni bijuteri. Ndibaza ko wabonye ngo ndakwere wabonye nk'aka gashopu ukuntu ari keza. Hii Valere mimi ni Dalila Imagaritse na kuagana nani ya YouTube, jina yake My Hustle, unasema kazi zetu. Sasa wewe jina lako nani? Stelmodo. Wewe ni mtu wa hapa, ni mwenyeji wa hapa wala? Mimi mwenyeji. Unafanya kazi hapa kiwanja hiki? Huwa mara nyingi kwa sababu tuna duka mbili. Mara nyingi mimi natumika sehemu nyingine. Hapa nimekuja kwa sababu mtu anatoka hapa anapata matatizo kidogo. Sasa hapa mna hii duka mnachuuza vitu gani? Vitu gani naweza nikapata hapa kwa hii duka? Hapa kawaida tunauza accessories za simu, za kompyuta, pia tunauza simu na makompyuta. Ndio. Hapa mumeanza kwa hiki kiwanja tokea lini? Mwaka gani mmeanza kufungua hiki kiwanja kama hiki? Zaidi ya miaka 10 sasa. Miaka 10 mnatumika hapa. Pesa zinapatikana, wateja vipi? Kazi inaendekaje? Kwa ufupi tuelezee. Lakini kipindi hichi changamoto inakuwa nyingi zaidi kwa sababu pesa na mzunguko, yani mzunguko wa pesa sio nyingi mwanzo. Lakini tunajitahidi, tunaendelea kupambana. Sasa mnapataga wateja vipi? Tumeona hapa kuko kituo cha basi kubwa za nani yote Bujumbura yote. Ndio kusema watu wakikuja hapa inakuwa rahisi kupata hiki kiwanja, wala kuna watu wenye wanapambanaga wanawatoa huko wanawaelekeza hapa? Kwa mara nyingi wateja unakuta wateja wengi ni wenye wana uzoefu na hii sehemu. Anakuja anajua naenda kutafuta kitu fulani, naenda kwa mtu fulani. Lakini kama ni mara yake ya kwanza, kuna hawa jamaa wanakuwa huko nje nini, wale ndo wanaweza kumsaidia. Unataka kitu fulani ndo tuelekee sehemu fulani utakupata. Biashara kama hii mtu akitaka kuanzisha anahitaji mtaji mkubwa wala vitu kama hivi mnavinunua wapi? Nikajua vizuri kwa sababu mwanzishaji hayuko hapa. Ndio. Lakini kuhusu sehemu ambayo tunatoa mzigo wetu mara nyingi ni China na sometimes Dubai. Ndio. Tunashukuru sana kwa wakati mdogo umetupa wa kutuongelesha, na tutazidi kutembelea wengine hapa kwenye channel inaitwa tuwaulize. Tunashukuru yego kuuliza sana neza. Huyu anaitwa Alexo, ama njo barega baitupokeaga hapa. Ni mugenzi wa Bigira. Nabimubwiye ikibanza aho abantu ashobora kugenda akatereka irigwe hajya simbura na 18 mushobora kuba umuryango atatoza imiryango iranga ni byiza cyane. Nanjye niko ndatangura kino kiganiro cyerekana ubuzima bwacu bwa minsi yose cyitwa My Hustle. Yes,
Kiingereza. Ruchuchu pambana na maisha. Rero ko ubuzima si mu biro gusa n'uwahejeje ishuri atararonka akazi araza ngaho ukamwigisha. Urashobora kwigisha umuntu ingene akora ngaha yiyungunganya afite n'umutahe mutoyi. Umutahe mutoyi wotambutse ikintu ngaho umutahe wangahe. Confiance ikuvuze ndagikunze cyane kubera atagira ubwizigirwa abantu barakuvako siko kubera bavuga ngo ubuntu bwawe buguha abantu nabo bakakuzanira ibintu uwo mutahe turashimye rero turakuba tunakwitaho twagira tubabaze utubazo duto. Yego jewe nitwa Dalila nimpagaritse nkaba mfise ikiganiro citwa My Hustle no kuvuga imirimo yacu akazi dukora dutemberera ibibanza bitandukanye tubaza akazi kanyu ibyo mudandaza. Yego nawe witwa nde? Merci. Je nitwa Alex. Ego twari twaje ngaha kuri iki kibanza cyanyu tubona hari ibyashara byinshi twagomba tubabaze mudandaza iki? Nkuko mubibona nuko nyene genda danza amatelefone amaccessoires byose bikeneye byose kuri telefone turabifise. Ego murashaka kutwereka amaccessoires ayariyo mudandaza? Bon, là turafise nk'aya ama VIP, turafise amasifone asanzwe, amalense turayafise, lense z'ama iPhone n'iz'ama Samsung zose turayafise. Ego nk'izo lens zifasha iki kuri iPhone ku batabizi? Bon, izi ziraproteja rwose telefone iyo amaso ya telefone kugira ngo ni nka blendage y'amaso ya telefone. Ego none bituma naho telefone yogwa hasi ijisho rya telefone ritameneka. Ego none abakiriya banyu ni bande? Kenshi mubona ababashorera ari bande? Abakiriya bacu mu bisanzwe turi mu isoko baraza nyine nk'abaje gusura tukaba turonse clientele ashimye akagaruka atuzanye n'ubundi niko bigenda. Ego none aha iki kibanza mwatangiye gukoreramwo kuva umwaka kuva ryari? Jewe ngaha maze nk'imyaka 8. Ego none ubona ivyo ukora vyunguka, ubona ivyashara bigenda neza muri kino kibanza? Kuko myo myaka 8 yaba ndatanyungu ndabibona mu mbanara bihebye ngaca ndondera ubuhanga. Ego none iki kibanza ni ca leta ino galeri canke ni cy'uwikorera ivyiwe? Ni cy'umu privé? Okay. Ikindi kibazo dufise mukora ryari na ryari? Muba mwuguruye ryari na ryari? Bon, hugururwa imisi yose kuwa mbere gushika kuwa Mungu turakora. Ego abantu barashobora kugutora binjiye ngaha wobabwira inimero y'ikibanza cawe iyo ariyo? Jewe nkorera muri Ideal. Ikibanza cyaje nimero y'ikibanza canje ni A7 umbuze muri A7 undonka muri A11. Ego turabashimiye rero tubatera intege ko mwobandanya mukora ivyunguka muhakaza abandi. Wibona he mu mwaka umwe canke ibiri iri imbere nk'umuntu w'umukenyezi wobwira ko abandi bakenyezi kugira ngo nabo bakore ubushaka ryo kurondera amahera kuko nivyo turimwo nyene no tarondera amahera
nta bundi buhinga. Yego, none imitahe iroroshe kuronka canke botanguza amafaranga angana gute? Urabanza ukavura amafaranga yose ntabamanye. Yego. Ushika aho wifuza uravura hama ugatambuka. Sawa, murakoze madame, mugire umunsi mwiza n'abakiriya benshi cyane. Yego. Biragutunze none uraruka muri buno budandaji uraronka yuko utunga umuryango none umwana wararonse uwumusigira kugira ngo wawumusigira ukaba wemera ukawukora none ko haba hashimishije hari okay. None wewe uvahe mu kinama utonda misi usengaha muri vile urafise ibindi bintu udandaza ni pasiteke gusa. Sawa, jewe rero nkoresha ikiganiro cerekana ubuzima bwacu bwa misi yose ibyo dukora. Ndakunda abantu b'abamama nkawe bashobora kwihangira umurimo mugabo bakubaka amata ariko ntibicare hasi. Wohanura iki abandi bamama badafite icyo bakora cyangwa bafite agatahe gato? Niwe woba watanguje umutahe ungana gute nimba atari ikinyegezi? 10,000. Hama urafata bisi mu gatondo ugana n'amaguru none usaba abana bangahe? Aho urakoze kuri iki kiganiro witwa nde? Gira kamera abakuraba witwa nde? Vuga cyane ubwira bakumve. Nikuze Domina wosaba iki abaturaba ushoboye wese kugufasha yo kuronka konti urase telefone urase nimero ya telefone duhe nimero ya telefone sinzi ko batwumva kubera duhe nimero ya telefone ushobora gusanga umuntu akuravye ari hanze akavuga ati ujya mu mama ko yahagurutse agatanguza umutahe muto ndamukeneye kugira ngo ngire ico ndamwungura. Tubwire nimero yawe 61 59 48 59. Murakoze Ego, ndagushimiye cyane mupambanaji wonga kuri Galeri Ideale. Cyari cya kiganiro cyanyu mukunda cyitwa My Hustle, akazi kacu, imirimo yacu. Mwabonye abadandaji, abantu bariko barakora kugira ngo umunwa wose uronke icyo urya, umufuko wose uronke icyo ubika. Aha turimo rero turagushimiye, mugire umunsi mwiza, namwe muhezagirwe cyane, mutunge umuryango, mutunganye. Natwe turabashimiye nk'uko muzogukire n'abandi bose baza kuturaba ubuzima tugezeko. Reka niko rwa runani kw'intamero Imana ibahezagire.